mwebwe mwese abakunzi b'ikiganiro gusenga guhindura ibintu. Jewe ndakibashikiriza nkaba nitwa Pastor Nduwimana Joseph. Turabashimiye kandi turabakengurukiye cyane ingene mushishikara gutanga ubutumwa bwiza, tukaba tubibonera kubari hirya n'abari hafi baguma badusaba ubutumwa bwiza. Rero ikiganiro gusenga guhindura ibintu nukuri ibintu bibasha guhinduka kubwo gusenga. Birashoboka yuko amajambo, amashuri, amafaranga n'ibindi byinshi kumenyekana bidashobora guhindura ubuzima bwawe, bidashobora guhindura ingwara, bidashobora guhindura kazoza, bidashobora. Ariko ugusenga, haleluya, ugusenga kubasha guhindura amateka, ugusenga kubasha guhindura urupfu rwari imbere yawe, ugusenga kubasha guhindura kamere yawe ukaba umwana w'Imana naho byoba byarananiranye. Ugusenga kubasha kuzibira ibinogo byari imbere yawe, urupfu rugazibirwa kubera ugusenga. Turabana abatari bake rero bagiye batabagwa, abayuda baratabawe kubera gusenga, ba Paulo na Sila, ba Petero, ba Morodekayi bahinduriwe amateka. Haleluya, haleluya, no gusenga. Reka dusome ijambo ry'Imana dufatikanya mwiri minsi. Turarisoma hariya muri Zaburi igice cyaho cya 46, turasoma umurongo waho wa mbere. Reka dusome mu izina rya Yesu. Imana n'ubuhungiro bwacu n'inkomezi zacu, n'umufasha atabura guseruka mu magorwa. Imana nishimwe cyane. Nagomba duhagarare kuri ijambo rivuga ngo Imana n'umufasha, haleluya, atabura guseruka. Niwe mufasha atabura guseruka mu bihe bigoye, niwe mufasha atoreka guseruka mu magorwa. Birashoboka yuko wahamagaye umuntu ntaseruke, birashoboka yuko uri mu magorwa warondeye uburyo bwose woshobora kuyavamo bikanka, ariko ndakugira inama. Dawidi yari mu bihe bikomeye, abona yuko ariwe mufasha. Yagiye abona Imana imutabara mu bihe yaratewe n'intare n'intambwe n'idubu. Imana iramutabara imuha inkomezi. Haleluya, 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 haleluya. Imana n'umufasha kandi ntazobura guseruka. Ndakubwira ngo azoseruka. Lotero bosike. Naho ubona umenga ntanzira, naho ubona umenga ntibikunda, ndagutangarije iri jambo urigira iryawe, uriha agaciro, wibuke ingene Imana imeze n'ivyikora. N'umufasha atabura guseruka mu bihe by'ibihe bigoye, n'umufasha atabura guseruka mu marira, n'umufasha atabura guseruka mu magorwa, mu gahinda. Haleluya, haleluya. Nimba ubona uhagaze hejuru y'urupfu, nimba ubona uhagaze mu magorwa akomeye, mu gasuzuguro gakomeye, mu mbobane, ahantu mu mitego, ahantu utabona iyuja n'iyumva, mwijuru, haleluya, hari Imana itabura guseruka kuba yitabaje. Mwijuru n'umufasha atabura guseruka mu magorwa. Rimwe na rimwe iyo umuntu ari mu magorwa, abantu baramuheba, abantu baramuvako, abantu bamuvuga uko utariko. Turabona ingene ba Dawidi bavugwa, turabona ingene ba Yosefu bavuga. Yobu, ndibuka Yobu ingene bamuvuze, avuga yuko ivyo arimwo cyangwa amagorwa arimwo ari kubera ingaruka y'ibyaha yaroyemwo. Yesu adufashe cyane. Mukiwe aramuhinduka, abagenzi biwe bagendana baramuhinduka. Kubera iki? Yari mu magorwa y'ingwara, mu magorwa y'ubukene, mu magorwa y'urupfu, mu magorwa y'agasho, mu magorwa yo muri prison, mu magorwa yo guhigwa, mu magorwa ayariyo yose. Haleluya, haleluya. Yobu arobosike menetuta, abona Imana itabara, abona Imana imugendera. N'umufasha Imana itabura guseruka mu magorwa. Haleluya, haleluya. Mu bihuri mwe mwene data, mwijuru hari Imana itabura guseruka. Imana ishimwe, Imana ihabwa icubahiro. Nimba uri mu gasho, nimba ugowe amagorwa amatagira izina, nimba uri mu bitaro, nimba amagara yagukitse, haleluya, hari Imana ishimwe, Imana ihabwa icubahiro, itabura guseruka. Urebesike menetuta. Imana ishimwe. Uragomba kumenya ingene Imana ari Imana iseruka mu bihe bigoye, ingene Imana ari umufasha atabura guseruka mu bihe bigoye, mu bihe by'amagorwa. Kurikirana intahe kugira umenye ingene Imana itabura guseruka mu magorwa. Haleluya, haleluya. Yesu ashimwe. Amen. Jewe mpagaze ngaha ngomba gushinga intahe kandi nshimira Imana kuvyo yewe haheze iminsi mikeya ngira nk'indwi
itatu. Nari nsanzwe mfise indwara maranye iminsi myinshi ishika nk'imyaka indwi kumbure 10. Hanyuma rero nari narabuze ingene iyo ndwara yomvako, mugabo ijoro rimwe mengo hari kuwa gatanu ijoro guca haba kuwa gatandatu byose sanga iyo ndwara yamaze gusubira kumfata. Hanyuma rero kubera nari nsa n'uwagiye mu mwiheburo camba kugurura iradiyo kugira ngo ntembereza numvirize ahantu nopfuma asanga bari mu jambo ry'Imana kugira ngo numve yuko ku mutima noremuro. Niho naca nsanga hari mu kiganiro hari mw'ijoro kiba isaha 10. cyari ikiganiro cyitwa gusenga muhindura ibintu ngirango. Hanyuma rero ndumviriza numva nyene umukozi w'Imana ariko asenga avuga ati umwe wese nafate ahagwaye. Jewe ndafata aho ngwaye kubera ari indwara zirana muri sex. Numva rero umukozi w'Imana ariko aravuga ati nukuri je ndabona umukobwa canke umugore afashe muri sex. Ibyo ari byo byose Imana irambariye yuko yamutabara. Jewe rero gushika bankomeye iyo ndwara yarakize, nico gituma mpagurusenga gushima. Amen. Hallelujah. Ndabyibutse ngiye ndabyibuka ni jewe nyene ariko ndasenga. Ndashimye Imana nico kintu Imana yanyeretse ko uwo muntu ni jewe ndabivuze iryo jambo ndabyibutse cyane. Dukomere amashi umwami Yesu.